Mwese muriko muradukurikirana turabahaye ikaze mu kiganiro intwaro nziza. Intwaro nziza ni ikiganiro mutegurirwa n'igisata kijejwe kumenyesha amakuru mu bushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu, iterambere rusangi n'umutekano. Mu kiganiro c'uyu munsi tubashikiriza ibijanye n'umunsi mukuru w'amakomine wahimbajwe mu makomine yose agize igihugu c'u Burundi kw'igenekerezo rya mbere Myandagaro umwaka w'ibihumbi 2026. Umunsi mukuru wahariwe amakomine ni umuco wo kwemera gusangira no kwishimira aho indongozi zivuka. Uwo munsi akaba ari n'akaryo kuko indongozi abanyagihugu bitoreye ziza kwerekana ivyo bakoze mw'ikomine yabo umwaka wose, hamwe rero n'ivyo bategekanya kuzorangura. Aba mu gisata kijeje kumenyesha amakuru mu bushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu, iterambere rusangi n'umutekano, kuri uwo munsi mukuru bakaba barashoboye kwishikira muri komine Gitega hamwe na komine Ngozi mu ntumbero yo kuja kwirabira uko uwo munsi mukuru wari kuragenda. Muri komine Gitega ivyo birori vyari vyatewe iteka na nyenicubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi General Major Ndayishimiye Evariste ari kumwe n'umutambukanyi wiwe. Eka no muri komine ya Ngozi ivyo birori vyari vyatewe iteka n'umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu, iterambere rusangi n'umutekano, akaba asanzwe avuka muri iyo komine nyene. Hamwe rero n'abandi banyacubahiro tutibagiye n'abenegihugu isinzi. Muri ivyo birori hakaba haratanzwe impamyabushobozi n'utuganuke. Mwomenya ko muri ivyo birori hatanzwe n'impanuro zitandukanye zizotuma Uburundi bushika ku mbonakazoza y'igihugu c'u Burundi, igihugu cifashe mu mwaka w'ibihumbi 2040, igihugu giteye imbere mu mwaka w'ibihumbi 2060. Mw'ijambo ry'uwo munsi nyenicubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi yashikirije abavuka komine bo muri komine Gitega, akaba ari nawe yari yateye iteka ivyo birori, yamenyesheje ko anezerejwe nuko uwo munsi ushitse abenegihugu bariko baratoha. Tunezerejwe nuko igihugu cacu camaze gutoha, twese twamaze gutoha. Ibi turiko turakora uno munsi biriko bibera mu gihugu cose kandi siko vyamye. Iyo abantu bamaze kwogorora bagashika habona bagabona ko batoshe, iminsi yose ico uhera kutangwa kuvuga uti mbega kiriya gihe vyari vyangendeye gute. Iyo rero igihugu maze kubona abakuru n'abato bicara hamwe, kubera iki kare tuticara hamwe? Nico kibazo cyatangwa kwiyumvira. Turavye aho Burundi bugeze, iyo tutasamara buba bugeze hehe? Twahombeye he? Ico nico rutegereza kuguma twiga iminsi yose, twahombeye he? Kubera ubu gituma tuvuga twahombeye he nuko dufise nubwo ducumbisha kumwe. Ubu murabona yuko ingene Musa siko mwasa mu 2005. Umwe wese niyirabe yibuka ingene yasa, acaraba ingene asa uno munsi, ucuvuga uti Mungu mukubwa. Burya rero aho ibintu vyari vyaranonekariye aho twahombeye, hari harabaye inyenga hagati y'abatware n'abatwagwa. Umuntu abonye akize, gukira ntikwari kugira amahera mbere mwashaka, kuko n'umwana mu wa gatandatu atoye konkuru baca bavuga ko yakize. Nari ngaho yabakize iki? Atoye konkuru gusa, agarutse mu kiruhuko umuvyeyi ntiyasubira kuvuga, yirirwa yiryamiye, yarakize. Niyo ngorane ya mbere burya twagize.
baza wumva ngujya n'umukire ngo arafise umwana yize ntaranaheza n'amashuri ariko agurisha agahene kiwe amurungike ku ishuri rujya kwara uruhombo. Hari harabaye rero uwize yaca avuga ati ndavuyemo, kandi n'ubu hariho abagifise iyo ngeso. Hariho abize bagifise ingeso yuko ataco bagipfana n'abo bandi basiga mu mihana. None uciye ubwenge wagiye kwiga ubuhinga n'ubumenyi n'utarosa mu mahigwe nagira boca bashira hamwe, kuko bose barafise ubwenge n'inkomezi bwo gukora ibikorwa bibateza imbere. Ngo indongozi nziza niyiyumvirira umutumba, ikomine, eka mbere n'intara. Ngira ngo murabibonye kuba abatware batanguye gukanura, aho umukuru w'umutumba aje imbere abandi bati ruteze imbere umutumba. Ivyo kare siko vyari biri. Umukuru w'umutumba yatonda bamuha amacupa gusa kwibare, ntimuvyibuka? None urumva umukuru w'umutumba aravuga ati umutumba wacu utegerezwa kugira isura nziza. No kuvuga turatanguye kuronka indongozi rero. Kiriya gihe nta ndongozi twari dufise, kuko indongozi nziza niyiyumvirira umutumba, yiyumvirira ikomine, yiyumvirira intara, yiyumvirira igihugu, ati iki gihugu ndagifitiye inzozi izihe. Kuko umwe wese aragira inzozi zo muryango iwe. None imiryango ihuye bica bigenda gute? Nico bituma aha n'akanya ko kwigishanya ngira igihugu gishobora gutera imbere. Nararavye nsanga hariho inyifato tutaravamwo, inyifato yuko umenga mu gihugu umwe wese yomanyura kiwe akigira. Ndavye imvo ncasanga rero mu miryango iwacu niko tumeze. Duhere ku muryango. Mwebwe murategera ingene iyo abavyeyi bamaze gushengera mu muryango, abavukana basangiye se na nyina bananiranwa gushikaho bavuga ngo tugaburire itongo umwe atware gwiwe, kandi barabafise samuragwa. Murabitegera? Barabafise samuragwa bahaye icumu kugira ngo abari waserukira umuryango. Nimumbwire ingene abavukana bava mu ndimwe basangiye se na nyina ingene bananiranwa gushikaho baca bavuga ngo tugabure umwe atware gwiwe. Ngira ngo ngaho muca mutagwa gutegera ingene mu gihugu naho bigenda. Iri tongo mubona ry'igihugu ni tongo rya Burundi. Murazi ko kuva kera narindi umwami yari Sebarundi. Nta numwe yigeze ahakana ko umwami atari Sebarundi. Dushake tuvuge ubunyene, hari numwe ahakana ko ntari Sebarundi? Hari numwe ahakana? Nukuvuga iki? Urongoye abarundi bose yabari nk'urya samuragwa bahaye icumu kugira ngo abarongore muri iryo tongo risigwa na Burundi. Aha turi bene mugabo umwe, turi bene Burundi, turi mu rya Burundi. Iryo tongo rero twese turarisangiye, ritegeza kuturamira twese. Umushikiranganje w'intware yo hagati mu gihugu, iterambere rusangi n'umutekano, akaba ari nawe yari yateye iteka ikomine ya Ngozi, yarashimiye musitanteri wa komine Ngozi ku cegeranyo ciza c'ivyaranguwe hamwe n'ibigiye kurangurwa yarahejeje kubaha. Nayo ku vyaranguwe ngo bose babifisemwo uruhara. Aca ashimira musitanteri w'iyo komine kuko ariwe yabagiye imbere. Shimire rero na nyakubahwa musitanteri wa komine yacu ya Ngozi ku cegeranyo ciza ahejeje kuduha c'ivyaranguwe muri uno mwaka weze n'ivyimirije kurangurwa. Ivyaranguwe mwese muyifisemo uruhara, twese nk'imvukira za komine tuyifisemo uruhara, ari naco gituma nashaka kubasaba mwese namwe mwiyamaje. Nyakubahwa musitanteri yaratubwiye imbere, nawe tumukengurukire kubona ivyo twagezeko yabigizemo uruhara rukomeye. Uyu munsi rero nyakubahwa musitanteri yaduhaye akanya kugira ngo kw'izina ry'abahuriye hano
tumushimire hanyuma twongere twiyemeze yuko no muri ya migambi yatubwiye agiye gushyira imbere tuzoyirangura twese dufatanye mu nda. Uyu munsi rero ni umunsi wo guhura ku gatumba muri komine kugira ngo twiginane twibukanye ko tuteza kuguma dufatanye mu nda, dushime ibyakozwe hama tugire n'imigambi nk'uko nyakubahwa musitanteri yabivuze yo kuzobandanya n'ibiri imbere. Yaciye aboneraho kubibutsa ibijanye n'igikorwa c'isuku n'isukura ngo bakigire icabo mu ntumbero yo kuja mu mugambi w'iterambere, kuko ngo ahari iterambere harangwa n'isuku. Nongere gushima rero nyenguruka uko dufatanye mu nda muri komine, ariko sinogenda ntabibukije hari igikorwa tumazemo iminsi c'isuku n'isukura. Intambwe tumaze gutera nyakubahwa musitanteri yabivuze irashimishije, ariko ndashaka kongera kubibutsa abanyengozi abo muri komine Ngozi kiya gikorwa tukigire icacu kugira ngo isuku n'isukura rirangwe mu mabarabara, mu mihana, aho dukorera, mu masoko, mu biro, hose hase neza kugira tuje muri wa mugambi w'iterambere, kuko ahari iterambere harangwa n'isuku. Nuko rero turakengurutse ku byakoretse ibyakozwe, tunasaba ko n'ibiri imbere muri ya migambi tuzoba turi kumwe twese nk'abavuka ntara eka n'ababa hanze bavuka muri no komine yacu ya Ngozi. Turakengurutse rero dusaba yuko ubwumwe buturanga tuzobwamane. Murakoze, Imana ibahezagire. Uyo musi rero ngo ni umunsi udasanzwe, umunsi utwibutsa ko ikomine ariyo nkingi y'iterambere. Ivyo bivugwa na musitanteri wa komine Gitega yaboneyeho gushimira abavuka komine ku bikorwa bariko baraterera mu iterambere. Uyu n'umunsi udasanzwe, umunsi utwibutsa ko ikomine ariyo nkingi y'iterambere ry'igihugu, aho uburongozi bwegereye abene gihugu bushobora kwifatanya mu kubaka amahoro, umutekano, gukomeza ubumwe n'iterambere rirama mu bene gihugu. Uyu munsi mukuru kandi twibutsa ko iterambere ritangurira ku bene gihugu mu ngo zabo, rigashwara imitumba, rigashikira na komine mbere n'igihugu cose. Iyo komine ikomeye n'igihugu kirakomera. Nico gituma twiyemeje gukomeza intwaro ibereye, gufatanya ikivi mu runani n'abene gihugu mu gukoresha neza amatungo rusange ku neza ya bose no gutunganya imigambi turoresha ku mbona kazoza. Muri kino kiringo tumaze twinjiye mu ntunganyo shasha, hariho bimwe bimwe bikuru bikuru twokwirata. Tuvuga nko mu gisata c'uburimyi twarahimirije mbere turatanga n'akarorero mu kugwiza cane igiterwa c'ivoka n'ikawa, aho imivyaro ishika ku 6,650 y'amavoka yatewe mu mirima ya komine no mu mazone, nayo ikawa irenga 47,000 ikaba yaratewe mu mirima y'akarorero ya komine, mbere n'umugambwe CDD dorongoye igihugu kaba warafashe uruhara rudasanzwe. Agahamagarira abene gihugu bo muri iyo komine gukomeza amahoro n'umutekano ngo bitabire imigambi y'igihugu bahamagarirwa. Komine Gitega irashima cyane uruhara rwanyu mu gukomeza inzego zo hasi, mu guteza imbere uburongozi bwegereye abene gihugu, mu gushigikira imigambi igamije guteza imbere imibereho myiza y'abene gihugu, na cyane mushimikiye kugwaruka n'abakenyezi. Utwigero twanyu mu gusahiriza ifumbire n'imbuto zirobanuye ku barimyi, guhimiriza irima ryo muci no gutanga akarorero mu kugwiza umwimbu w'uburimyi n'ubworozi ku bene gihugu,
byaratumye kena ry'ibifungurwa ryibonekeza mu miryango rigabanuka. Uyu munsi umuntu ariko aragendera bene gihugu turabona yuko basa neza, mbere n'ibiharuro biva mu baje amagara y'abantu biratwereka yuko ingwara zo gufungura nabi zagabanutse ku rugero shimishije, kandi none se agatishwa rumuri no ku masoko turabona ko ibiciro by'ifungurwa byagabanutse cyane. Mufashe dusubire dukeze muvyeyi wacu. Turasavye abene gihugu twese dukomeze gukunda ibikorwa na cyane dusubire dukomeze vya bikorwa rusange. Two twarabonye yuko ibikorwa rusange dukora byinshi, muri bimwe twatanguye kuza kwinogira uyu munsi twinjiye imbere gushika hano hariho ibyakozwe, hari birimo n'inguvu za bene gihugu. Twarabonye ko bisha bituma komini ikoresha uburyo buke umwe wese, kandi akabona yuko inyubako yakoze ayifisemo uruhara akayishimira. Dukomeze amahoro n'umutekano, twitabire imigambi yose y'igihugu baduhamagariramwo kugira twese tugende tugana yambona kazoza y'igihugu. Munyemerere ndangize nongera ndabashimira nyene cyubahiro mu gihugu cyacu cyiza cy'u Burundi n'umutambukanyi wanyu kw'iri teka ridasanzwe muduteye mu kuza kwifatanya natwe. Namwebwe mwese mvukira mwashoboye kwitaba urubanza, nabonye ko harabaje bava kure, tubakengurukire n'abavye bava hafi nyene. Turabifurije rero kururanirwa akanya kose tuza kumara muri kino kibanza, muze kudukundiranye n'icyubahiro mukuru cyacu cyiza cy'u Burundi n'umutambukanyi wanyu, tuze no gusangira no kunzimano y'uyu munsi. Musitanteri wa komine Ngozi inyuma yaho yarahejeje guha ikaze abitavye ivyo birori yaciye abamenyesha intumbero y'uwo munsi. Duhimbaje uyu munsi mukuru wa komine yacu ya Ngozi irangwamwo amahoro n'umutekano mu mpande zose, no ku rubibe duhana n'igihugu cy'u Rwanda haratekanye. Abanyagihugu bakaba bafatanye mu nda kandi bakaba bari ku kivi kugira ngo biteze imbere, bongere bateze imbere n'ikomine yabo. N'umunsi kandi ushitse haheze ikiringo cy'umwaka twinjiye mu ntunganya nshasha y'intwaro, aho ubutegetsi bwegerejwe abenegihugu kugira abenegihugu bose bagire uruhara mu gushitsa imbonakazoza y'igihugu. Igihugu cifashe mu 2040, igihugu giteye imbere mu 2060. Bubaha mwese batumire bahire mvukira za komine Ngozi, nk'uko itegeko rishinga uno munsi mukuru rivyerekana. Intumbero y'uno munsi no kugira ngo abavuka Ngozi baba bayibamwo canke abarangurira imirimo yabo mu zindi ntara bahure, bicare hamwe maze basangire ibifungurwa n'ibinyobwa. Indongozi nazo zishikirize imigambi mikuru mikuru yaranguwe, hamwe rero n'imigambi iba yimirije kurangurwa. Imvukira nazo zigaheza zikumva aho zisabwa gutanga intererano yazo kugira ngo komine ibandanye itera imbere. Bavukanyi dusangiye komine, uyu munsi mukuru ushitse muri komine yacu hari ibitari bike bimaze kurangurwa mu bisata bitandukanye by'ubuzima bwa komine. Tukaba twararose mbere akajya ko kuvyerekana mu kuvyereka abatowe ku mitumba, abaserukira amashirahamwe yigenga, abaserukira imigambwe yemewe n'amategeko ikorera muri ino komine. Tukaba kandi twaraberetse n'ibyo tutekanya kurangurira abenegihugu muri uno mwaka w'ibihumbi 2026 ushira umwaka w'ibihumbi 2027. Yarahamagariye kandi imvukira zikorera mu mahanga, eka mbere n'abenegihugu bose gushinga imigambi yabo muri iyo komine. Eka mbere n'abakunzi b'ikomine bitanga mu gushinga imigambi yabo muri iyi komine, yaba ijanye n'uburimyi bwa kijambere, ubworozi, inyubako harimo amahinguriro, amahoteli, amazu y'amanama n'ibindi, kuko iteza imbere komine mu gutanga akazi, amakori n'amatagisi bikiniyongera. Mboneyeho n'akaryo ko gutera akamu n'abandi mwese ngo mwitwararike gusumba komine yanyu, mwibuke ko uwukize atakiri iwabo ahubwo akiza iwabo. Nagirandangize ino jambo nshimira mwebwe mwese mwaje kudufasha uru rubanza. Uwagize icyo aterera wese turamushimiye cyane. Nkashima kandi ingene abavuka Ngozi mwasidukanye n'iyonka mu kuza kwiga ino munsi mukuru uhambaye ubuzima bw'ikomine yacu. Nihagera ko dusangira ibiribwa n'ibinyobwa kaze kutubera akaryo ko kwicarana na bene wacu
tuvuka ku mitumba bamwe kugira tuganire iby'iterambere ry'aho tuvuka. Bamwe mu bashimiwe kuri uwo munsi baratubwira icyatumye bashimirwa. Rimwe na kanezereye ahubwo ico kavuyemo nico jewe catumye mbona yuko iyo niko ndaja ntariko ndazimira. Jewe ni mu mugambi mwiza wo kuvomera imirima muci nifuza kuzoza ndarima contre saison kugira ngo nanone mubwo burimyi habemwo kuza turavomera imirima yacu. Ndimwa wa mugambi wo kugira ngo gushishikara irema ryamaho diko tugomera amazi twacisha hatahora ca Imana itahora yacisha ni uwo mugambi ndimwo. Ubu rero agashimwe kavuye kungene babonye nashitse umwete ndasohora imiliyoni 60 zose ndiko ndagira urugomero ndumwe abene igihugu mugabo twagiye hamwe baramfasha baranshigikira barimba umuserege jewe bijanye n'amafaranga byose ndavyitika ndabizana izo miliyoni zirahava ziranashika aho urugomero rushimishije rero ugeze ku ntambwe ishimishije zoba rupima ibirometero 2 tuzoba tuvomera hegitare 17 zabene igihugu nanje rero nkaca nja kuvomera hegitare 3 gusa ziwanje habanje abene gihugu. Ivyo rero kubanza bya kubene gihugu ganiko kabaye akabijya nagize urukundo cyane rw'abene gihugu bivanye ibibazo nababonana kandi urugomero ntirurahera mu vyumve. Ego je nitwa Nahimana Beatrice nkabamba ku mutumba wa Janja komine Makebuko intara ya Gitega. Makebuko ya kera urumva ni komine Gitega province Gitega. Jeba nk'abasanzwe ndumukenyezi wabarimyi bikawa tukaba turima amabungo tukaba turima irengarenga hanyuma tukaba turiko turarima ubu naho n'igihoko tugomba kurima muri uyu mwaka wa 2026. Kuri uyu munsi wa mbere Nyandagaro umwaka wa 2026 muri uyu munsi mukuru wahariwe amakomine nivyo twatewe iteka na nyakubahwa umuvyeyi wa komine yacu nziza ya Ngozi aho nagiriwe amahirwe yo kuba mu bashimiwe barahabwa urupapuro rw'iteka kandi barahabwa nakabahasha. Rero nagira ngo by'ukuri ngaragaze umunezero ndanezerewe cyane nezerejwe ubwa mbere nuko mu bandi bakozi nabo nyine bari ku kivi bafite ibyo bakoze kandi byiza ariko nkagirwa ayo mahirwe yo gucagurwa kwerekanwa ku mugaragaro guhabwa agashimwe k'iteka ku mugaragaro. Rero ndanezerewe kandi birantera intege. Muri make si ukuvuga ko twakoze ibidasanzwe uravye abandi bakozi, ariko nk'uko mwabyumvise ahari abantu cyane cyane abakozi ni ngombwa ngo habonekemwo abashobora gufasha abandi gutunganya iby'akazi batarinze guhamagara nimero imwe muri uwo mugwi. Ni ngombwa ngo haboneka bitangira abandi. Rero jewe nk'umunyamabanga wa komine ya Ngozi kimwe novuga mu byatumye ngira ni nshimigwa nuko hariho integuro nziza twatanguje mu mwaka w'2020 hari itariki 31 z'ukwezi kwa Mukakaro aho twihaye ihangiro ryuko imbere yuko dutangura umurimo tujejwe muri komine dutegerezwa kubanza guha ikibanza ca mbere Imana mu gusenga kira noneho no mwibwirizwa nshingiro rya Republika y'u Burundi Imana ifite ikibanza ca mbere. Rero twiha iyo ntumbero yo gutangura gusenga dushika ku biro bya komine ya Ngozi igihe cy'isaha 1:20 hanyuma tugatangura amasengesho ashobora kuba munsi y'iminota 15 mugabo ntarenge kugira ngo amasaha y'akazi nayo yubahirizwe. Rero uwo muco mwiza twakoze kuva ico gihe narabonye ko hari ico byafashije kugira ngo akazi gatungane neza kandi bica bituma n'abakozi batonda ku gihe kuko bategerezwa gutonda gusenga, bategerezwa gutonda kwiragiza Imana mu gatondo. Ni kimwe rero mu byatumye haba dufasha kwankadra abandi bakozi dusangiye akazi
kubera iyo mvo y'amasengesho, kandi n'ubu turabandanya twihaye ihangiro ko nukuri dutegerezwa gusenga kuko Imana hari intambara igenda itugwanira haba mu by'akazi canke no mu gihugu muri rusange. Iterambere rya komine yawe komine ni Rwanda.